umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Ndabaramukije amahoro y'Imana, nongera ndabipfuriza Noheli nziza, ndetse ndabipfuriza n'umwaka mwiza mushasha twimirije, umwaka wa 2026. umwaka ndabipfurizamo mwese kuroranirwa, kugira amahoro mu ngo zanyu, mutunganirwe. Twama twabivuze kandi tuzokwama tubisubiramwo. Abarundi twese turi mu urugendo rurora ku gihugu giteye imbere. Muri uwo mwaka rero turiko turasozera, muri urwo rugendo twahanganye n'ibitari bike. Ubwa mbere bwo murazi yuko igihugu gitegerezwa kwama gitekaniwe. Rero urugamba rw'amahoro n'umutekano ni urugamba rw'amaho, kuko ntituri mu ijuru. Mu bijanye n'umutekano, Uburundi ntibwicungerereye gusa, twaragiye no gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro n'umutekano. Murazi ko ingabo zacu zisanzwe ziri mu gihugu ca Somalia, zikongera zikaba mu gihugu ca Repubulika Centrafrique, zikongera zikafasha n'igihugu ca Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo naho nyene kugarukana amahoro. Turashima yuko rero izo ngabo zihesha iteka Uburundi, kuko aho ziri hose barazubaha kandi barabona yuko zikorana ubwira n'urukundo. Mu bijanye n'ubutungane, nico kibazo mbere ndavuga yuko kidufata umwanya muremure, kubera ubwo rwego rw'ubutungane murazi iyo ruva. Kenshi nukuza turatahura ibintu. Urwego rw'ubutungane kera tukiri muri za ntwaro za Jogora duhure cyari igikoresho. Twinjiye muri demokarasi rero, ubutungane butereza gutunganiriza bose kandi ku neza y'igihugu. Guhindura rero ibintu ntibyoroshe. Borane duca tugira nuko ubwo rwego turunagura muga dufise ibirarane. Mu butungane nyene twararavye turabona ingorane zikunda gushika, niho mwabonye duca dutangura gukomeza intahe yo kumugina abahuza mu mitumba, kandi twarabonye yuko ari ingirakamaro, kuko ubimanza ziduga mu masentare si nyinshi nkuko zari ziri ubwa mbere. Twarongeye kandi turatsimbataza inama nkuru y'ubucamanza, kuko iyo nayo ituma umuntu abona ko yarenganijwe ashobora kwitura urwo rwego rukamutunganiriza, na cyane cyane urwo rwego rurongowe n'umukuru w'igihugu. Kandi turavye umwaka twararenganuye abatari bake. Nagira ndabamenyesha yuko mbere urwo rwego inama nkuru y'ubucamanza twaraciriye n'imanza abacamanza nyene bigenza nabi. Hariho abirukanywe burundu, hariho abo twahagaritse ikiringo runaka kubera gusa inyifato mibi baba baragize. Twaratunganije ingene ubutungane buzoba buriko burakora guhera mu mwaka uza, kuko dushaka yuko urwego rw'igihugu hose hacaba urwego rw'ubutungane ruboneka. Twarabonye ko urwo rwego ntirwari bwaboneke neza. Ubu rero tukaba twifuza yuko haba mu izone hazobaho sentare y'intango, sentare nkuru y'igihugu iwe mu ikomine, sentare y'ungururizo mu ntara, sentare ntahinyuzwa iheze ibe ariyo izirarabaho singene hakora. Uwo mwaka nagira kandi nshimire mwebwe abarundi mwese. Twaratunganije amatora kandi amatora agenda neza. Twaranezerejwe ndetse n'amakungu yaranezerejwe n'imyifato y'abarundi mu matora, aho mugenda gutora mu mutekano mwese muri mu mwumvikano. Ivyo tukabishimira rero n'abanyepolitike, kuko ubu biraboneka yuko bamaze gukura batakira ubusimbira hamwe. Abarundi mwamaze guca ubwenge, muramenya ko mutora imigambi mudatora umuntu. Mu bijanye n'ubutunzi rero, ni urwo rugamba rukomeye ko turora ku Burundi buteye imbere.
turashima cyane yuko abarundi bakuye amaboko mu mpuzu barakora ibigwiza umwimbu, tubirabira ku makori n'amatagisi, tukarabira no kungene abarundi bariko barakora utuntu dutuma bonyene ubona yuko batanguye kugira imiryango yifashe. Mu makori n'amatagisi rero tuyaravye, amakori yaraduze cyane ku buryo twabona yuko amaze kubakurengako kuyo bari batoje umwaka uheze hararenga nk'imiliyaridi nk'amajana 3. Meruka kugendera amakomine yose y'igihugu, naranezerejwe cyane no kubona inyifato y'abarundi yahindutse. Turiko turaraba nk'inge n'abantu bagura ingendeshwa, hariho abavuga ngo Burundi burakenye, mugabo nk'ubu turavye nk'imiduga yinjiye mu gihugu yaguzwe bishasha irarenga n'ibihumbi. Turavye amapikipiki yaguzwe n'ibihumbi. Abaguze amamoteri bamwe y'amatara urababona n'ibihumbi. Caho hose bikwereka yuko bafise amikoro. Rero igikomeye ubu no kumenya gutunganya iryo tunga. Ubu ku mahera ingene dutunganya amahera akora mu mwaka, amahera asohoka agiye kwerekana icyo agiye gukora. Nico gituma mubona hariho byinshi biriko birakorwa mutari mwiteze. Aho notanga nk'akarorero, muravye umuyaga nkuba ingene uri kuraba mwinshi mu gihugu. Umuyaga nkuba kuva mu 2020 tumaze kugwiza inshuro zirenga 3. Tuguma dukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umutumba n'umwe uzosigara utagira amazi meza. Ivyo nivyo dukoresha amahera yo mu kigega ca leta, haba gusanura ivyasambutse, ayo n'amahera ya leta bariko barakora, ndetse no korohereza bene gihugu bikorwa vyabo. Aho twabwira nk'uburimyi, igihugu ku mbuto giterera abarimyi ibice birenga 50% mu mbuto. Kwifumbire igihugu gitanga amahera arenga ibice 71%. Hajyane waba ikiro wari kukigura ibihumbi 10, ucumenya kukigura ibihumbi 3 gusa, mbere ntibishika. Kubera iki amahera y'igihugu aza gufasha abarimyi bwira bagwize umwimbu. Nico gituma tunezerejwe n'uko abantu bariko baragwiza umwimbu bimwe biboneka. Aha bica bituma rero dutera kamo n'abantu bajejwe abagwiza tunga kugira batangure guhingura umwimbu, bongere bige no kuwushora. Twarabandanije kandi turondera ingene ikigega cy'igihugu ndetse n'abarundi botera imbere. Nico gituma tutibagiye igisata kijanye n'ubutare. Twararavye dusanga nta handi tuzoronka amikoro y'igihugu azokubaka ibintu byose dukeneye mu gihugu tudaciye mu kwimbura iryo tunga kama Imana yaduhaye, ubutare. Tugashimishwa n'ugwaruka. Ugwaruka ruriko rurakora rutiziganya kugira gwimbure iryo tunga kama rishoboke mu makungu. Nababwira yuko twabitanguye gushora ku mugaragaro no kwimba ku mugaragaro, twabitanguye mu kwezi kw'indwi, mugabo gushika muri ubu kwezi turamaze kubona ko twashoye umwimbu urengeye imiliyoni 14 z'amadolari. Murumva ko twobandanye umurindi, tworonka amahera mva makunga azotuma dusumira hanze ivyo tudafise ngaha mu gihugu. Mu burimyi rero n'ubworozi n'ubutare nivyo bintu vya mbere bizanira itunga igihugu iyo twabigwijije. Mu ncamake nababwira ko igihugu gitekanye, igintanzu iri kwirasha, abarundi barafungura, barafise ibyo bafungura, abarundi bari ku kivi, kandi abarundi bari mu mwumvikano ntangere. Nagira rero mperahezo nshimira Imana mushobora byose iyo yaturinze uwo mwaka, yadushoboje ibitari bike, irongera irafasha n'abarundi, irarungika mutima mweranda yaja mu barundi bose batangura kubona ko ari umuryango umwe, ari bene Burundi, abakuru n'abato bose bakaja hamwe. Nk'ubu turanezerewe kubona ngaha turi harimo indongozi, harimo abatwagwa,
muga twese murabona ko twicaye dutekaye kandi tumerewe neza. Ibi byose novuga ni umwimbu w'ibikorwa y'uru rugendo turimo twese dushize hamwe.